Bakunzi ba Bishasha aho muherereye mwese amahoro. Nizere ko mukomeye, nizere ko mumeze neza, nizere ko mubandanya mumina, ibisigaye n'amahoro. Uno musi ikintu nshaka kubabwira nkuko mwamaze kubibona ku mazina y'ikiganiro, nishaka kubabwira ikintu niyumvira kuri biriya bintu bavuga ngo demande en mariage. Jewe aho ngeza mvuga nti biriya bintu sindabitahura. Jewe nta demande ndagira, ntawe ndapfukamira ngo ndamusabe ko twobana. Ngerageje kubisigura, ibintu maze kubona biratandukanye. Hari ababigira mw'ibanga, hari n'abatabigira mw'ibanga. Mugabo ngerageje kubisigura gatoyi, ni harya umuhungu agenda akabwira umukobwa ati ndifuza ko twobana akaramata, agaca amuha impeta, akamwambika impeta, akaba yagiye kumusaba ko bubakana. Ivyo bintu rero ndamaze kubona ko biharawe, bakabigira bagafata bakabigira amasanamu. Ugasanga hari umuntu yafukamiye umukobwa akamwambika impeta. Iyo mpeta sinzi ko ari iya fiançailles, sinzi ko ari iya demande, sinzi ko asubira kuyimukura ngo asubire kuyimwambika kuri dot. Kubera jewe mpora mbona impeta bambara ari zibiri. Jewe rero ndakeneye kumenya irya mpeta amwambika bayita ngo iki? Arasubira kuyikura agasubira akayambara kuri fiançailles, kubera kuri dot hariho impeta amwambika. Kuri mariage akamwambika alliance. None irya fiançailles ayimwambika ku rutoke uruhe? Kubera alliance ayambara kuri uru rutoke. Hama kuri uru rutoke naho akambara irya yambara kuri dot, irya bamwambika mu musi w'ukumukwa. None mwomenyera irya nayo igira gatatu, irya ya demande yambara ryari agasubira kuyikura ryari? Jewe biransiga. Mbe ndaretse n'ivyo, igituma nahisemwo kubivuga jewe nuko mbona umengo ntibigira insiguro. Kubera kenshi nimba atari bose, ni abantu baba bazinanye, ni abantu baba bakundanye igihe kitari gitoyi. None uwo muntu baba bataraganira na rimwe ko azomurongora, ko azomushira mu rugo. Ni kubera iki n'umukobwa uca umenga aratangaye? Jewe nobitahura ku bantu ariho bakimenyana, canke ku bantu bakundanye umwanya muto, umuhungu agaca amutangaza nyene, agaca amubwira ati je nshaka kurongora. Ugasanga bimaze nk'amezi 2 canke 3 bagendana, agaca amuzanira impeta ati ndashaka kurongora, no gushira mu rugo. Ivyo naje ndi umukobwa notangara. Ariko abantu usanga bakundanye umwaka, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 5, imyaka 10, hanyuma ukabona umunsi umwe umuhungu arafukamye paf, n'amasanamu yazanye, amafoto yatumiye abantu, canke ahantu muri restaurant abantu bose babona, ukazona arafukamye aramwambitse impeta. Birya bintu ndababwira ikintu kimwe, nibaza ko ari amareresi menshi turaba. Kuko ego nawe wowe ufise amahera ukavuga ati je ndashaka kuryohera abantu n'abagenzi, umufasha wanje tuzobana, ndashaka kubitahura. Ariko tugarutse mu nsiguro yavyo, ni gute wonsigurira ko umuntu usanzwe ukunda utaba wari bwamubwire yuko ushaka kubana nawe? Ikindi, ni gute wombwira ko umuntu ushaka kuzobana nawe ufata ibintu ushaka kumubwira ukabimubwira isi yose ibona? Mbega aciye yanka bica bigenda gute? Mbega aciye avuga ati ntiharagera, oya ati ntiharagera ko tubana? Sinzi ko bihora bishika, mugabo ivyo maze kubona bama bemera. Je nibaza ko baba barabivuganye, kuko ntiwomwira yuko woja ngaho ugafukama utazi ko aza kukwishura yego, utazi ko aza kukwishura oya. Nibaza ko ari ibirori batugirira, ni nka bimwe vy'ubu batugirira ibintu tuzi ko bija vyarabaye, ni nka za manza ngira navuga. Sinzi,
sinzi. Ico kintu navyiyumvira, narimaze iminsi ndavyiyumvira, mugabo narimvuze nti muragira ico mumbariye, mugire ico mumbariye mu vyiyumviro, mugire commentaire mumbarire, ariko jewe ko ndabibona nuko umengo ni ibintu bitumvikana, ntibisiguritse na gatoya. Ico cari ica mbere nivyo nshaka kubabwira uno musi. Ica kabiri nashaka kubabarira ni karya kantu bakunda kuvuga ngo abanyamwaro barakunda amahera. Jewe ndi umunyamwaro ku bavyeyi, urumva papa avuka imwaro, mama akavuka imwaro, urumva na je ndi umunyamwaro, tubifatiye ku bavyeyi aho bavuka. Rero umuntu iyo akora kwita umunyamwaro, turamaze kumenyera yuko umuntu bise umunyamwaro ari umuntu akunda amahera. Ikibazo ni kimwe, hari umuntu muzi adakunda amahera? Hari umuntu muzi n'umwe je namubwira abantu nti igituma bavuga ko abanyamwaro bakunda amafaranga, nibaza ko ari ukubera bazi kuyarondera. Ahandi hoho nta kuntu woza kuvuga ngo umunyamwaro ngo niwe akunda amahera. Ikindi kintu aho cavuye nivyo numvise, mugabo rero sinzi ko ari ivyo, muramfasha gutohoza. Numvise bavuga yuko abanyamwaro n'abanyamuramvya, urumva kera havuka abantu b'abami n'abaganwa, hanyuma bari bafise ibintu vyinshi batanga, hanyuma intwaro ya cami iravaho, ubutware, ubuganwa burahera. Ibintu bari bafise rero ntibari bagishobora kubitanga uko bashatse, kuko ntivyari bikiri umusesekara, nta babibazanira ku bwinshi ngo bashobore kuronka ivyo batanga n'ivyo basigarana. Rero bimaze guhera, ntibasubiye kuronka ingene bashobora gutanga ibintu vyinshi ngo babahe, bagaca babona umengo rero n'umuntu adashaka kwikura ikintu na kimwe, bagaca bavuga ngo ni umugumu, ngo abanyamwaro n'abagumu, kubera iki? Bari baramenyereye ko baza baratanga. Sinzi ko ari ivyo, navyumvise uko, ariko ico nzi coco ni kimwe, tube turanaretse yuko kuvuga ngo abanyamwaro ngo bakunda amahera, tube turaretse ko ari ukubafatira mu kivunga, mugabo ni no gufata ibintu ukutariko. Kubera ntushobora kuvuga ngo abanyamwaro ngo barakunda amahera ukamenga abandi barayanka. Iyaba uvuga ati abanyabururi, abanyabujumbura, abanyabubanza n'izindi ntara zose baranka amahera, ati barayikura bakayatanga bakayaha abantu gutyo, ariko nibaza ko atariko bimeze. Jewe sindumva ngo hariho kumva mwari kunda amahera, nihe ntara idakunda amahera? Je ico kintu ndakeneye kukimenya, murambwira naco nyene mu vyiyumviro, muraza kukimbarira. Ico ni ikintu naco nyene navuga nti uno musi sinogera ntakivuze, kuko narimaze kabiri ntagira ico ntatanze ico niyumvira, mugabo vyabaye kumvo zitamvuyeko, ntivyari gukunda yuko ngira amasanamu. Mugabo rero kuri uko kuntu ngarutse ngaca mvuga ivyo bintu bibiri, nuko ndari gushobora kugira ikiganiro kimwe ukwaco, nkavuga ivyerekeye zirya mpeta, kurya kuntu bafukama na kurya kuntu abantu bavuga ngo abanyamwaro, mugabo numvise nobishira hamwe nkavuga duke, mugabo ngashobora kuronka ingene ndabivugira hamwe. Kandi ndabona n'ubu ico nashaka kuvuga nakivuze. Simpaka mvuge menshi, kuko kuvuga menshi siko kwiyamara. Mugabo rero ico nobasaba, nkuko nama nabigize, nuko mwomfasha mukansigurira. Je sindabitahura na gatoyi, muramfasha munsigurira, apana ic'abanyamwaro, mugabo ikintu co gufukama ugasaba umuntu muzobana ngo akubere umufasha. Kwanza kumufukamira ni ibintu nababwiye, nibaza ko ari amarerensi menshi,
kumupfukamira honyine n'ibintu numva umengo ntibigira shinge na rugero, nta siguro bigira, ntaho bifatiye. Kandi sinibaza yuko abavyeyi bacu sinibaza ko ariko vyagenze. N'abubu ni ibintu bitanguye kuza biraza buhoro buhoro, si bose babigira, ariko cane cane ndiko mvuga barya babigira. Murabizi ko ntigera nshira abantu mu kivunga, ariko si bose babikora, mugabo barya babikora bigenda gute? Muraza kumfasha mumpe umuco bishobotse. Ahasigaye murakoze cyane, mugire aho muba mwubahwe, mugire ico mumbariye cyane cyane, kuko uno munsi nari numva umengo ndashaka kumva ico mubivugako, hanyuma hasigaye musigare neza.